Byongeye ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru adafise ivumbi, amakuru agaruka ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Twibanda ku makuru abari karavugwa imbere mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu karere k'iyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze mwese abaduteze yombi muri ano masaha bivanye naho muherereye cyane. Turi kwa kabiri kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 2025. Ndabifuriza ishani y'ihigwe mu byo muri ko murakora kandi muce murahaha muronke mwese. Kaze kuri mwese dore ingingo nkuru z'amakuru by'umwariko turaza kwibandaho muri kino kiganiro cyacu cyo mwanya. Umushinga amateka Kizigenza Honorable Agathon Rwasa kabumwe rero mu banyepolitike bafatwa nka nimero ya mbere nga mu Burundi batavuga rumwe rero n'ubutegetsi, yagize ibyo ashikiriza abanyagihugu b'abarundi mu nyuma y'umubaro ndetse n'agahinda bakomeje kugenda baranyuramo rero mu nyuma y'ibikomeje kugenda biratangazwa bikomeje kugenda birashikira abana b'abarundi cane abasoda bararungitswe ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwariko uyu nguyu asanzwe ari mu bashinga amateka w'u Burundi ariko akaba adashobora kuzongera kwitoza nk'umushinga amateka mu nyuma yo kwambuga umugambwe wiwe CNL ndetse agaca arayoboka urunani Burundi bwa bose, nabwo agaca aragirizwa ko rero by'umwariko atoja mu migwi cyangwa se mu migambwe ibiri, agaca arakurwa ku rutonde nk'uko byavuzwe, bagaca by'umwariko baritabaza sentare by'umwariko Senare by'umwariko bibahiriza ibwirizwa shingiro, ariko nabo bagaca barasigura yuko adashobora kurekurirwa kwitoza muri ayo matora. By'umwariko uyu nguyu biravuga ko amatoza yakozwe na CNDD-FDD yerekana yuko Valentin Ndayishimiye aramutse yongeye kwitozanya nawe ikibanza cy'umukuru w'igihugu atoca by'umwariko Valentin Ndayishimiye atoca aramutsinda. Ibi rero byaratumye CNDD-FDD ikora ibishoboka byose ndetse itangira kwegera umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi seni, yuko rero by'umwariko bokora ibishoboka byose bakamuburabuza kugira ngo bace rero baramubuza kwitoza muri ayo matora. Uyu nguyu rero asanzwe arafatwa nka nimero ya mbere ndetse benshi banatekereza neza yuko ashobora kuzofata ingingo yo gufata iy'ishyamba cyangwa se yo kwinjira mu ishyamba kugira ngo ayongere yambaye tene acarabohora igihugu, nkuko rero n'abakunzi b'ibiganiro byacu baca barabyemeza, abandi bagaca barabitangaza nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Abatari bakeya barakomeza kugenda basigura ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwariko bakomeje kugenda by'umwariko baramushigikira ibyo akomeza kugenda arakora ndetse n'ibyo avuga. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya, cyane cyane agendanye n'ijambo yaje kugenda aravugwa nyuma by'umwariko y'ibikomeje kugenda birashikira cyangwa se bikomeje kugenda biribonekeza ku basirikare b'abarundi bararungitswe ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu nguyu umushinga amateka Honorable Kizigenza Rwasa aragize ibyo atangaza mu nyuma y'amakuru turiko turabashikiriza by'umwariko twifashishije by'umwariko abahinga ndetse by'umwariko n'amatorokanyirizo yacu, abamenyesha makuru ndetse n'abandi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ari na bamwe mu basoda bamwe na bamwe baca bararonka uburyo rero botangaza biriko biraberanga ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagaca baraturungukira ubutumwa bakatubwira uko byifashe ingene ku mirongo y'urugamba byifashe ngaha ku butaka bwa Kongo. Honorable Kizigenza Agathon Rwasa arahejeje gutangaza yuko rero by'umwariko leta ya CNDD-FDD cyangwa se by'umwariko ibiringo byose bya CNDD-FDD mu myaka yose imaze ku butegetsi ubu ngubu aribwo bariko barakora nabi cyane. Yaravuze ko Uburundi bukeneye indongozi zita ku banyagihugu zitajya kwita by'umwariko ku bibazo by'ahandi, nyamara imbere mu Burundi naho ibibazo bihari ndetse biravuze ubuhuha. Yavuze ko imbere mu Burundi hari ibibazo byinshi abategetsi bakabaye bakemura, ndetse by'umwariko agaragaza ko yemwe hari n'umutekano utifashe neza. Avuga yuko ibikomeje kugenda birakorwa by'umwariko mu bikorwa bigendanye no kuronka indonke niba ariko bimeze nk'uko bizoma biravugwa byoba ari akamaramaza. Avuga yuko rero by'umwariko amaraso ariko aramenwa ngako butaka bwa Kongo by'umwariko y'abarundi ariko arapfa ubusa, by'umwariko abariko barabigiramo uruhara bose bazoca barabibazwa. Aya ni amajambo aremereye cyane ku buryo rero bamwe banatekereza yuko ashobora kuba yona mu kwegera urupfu, ariko kandi abandi
abandi bati by'umwihariko ibyo akomeje kugenda aravuga natwe turamushigikiye. Hari bamwe rero banaduhereza ibitekerezo cyangwa ibyumviro byabo baciye mu mwanya wa comment, bakavuga yuko rero nabo inama bumugira ari uko yokongera akambara tene ya gisirikare agaca arafata inkoho akajya kwiyunga n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kugira ngo bace baratabara abarundi. Mu kiganiro cyacu turaza no kugaruka kandi ku ijambo rya nyuma Perezida Joe Biden arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko agiye gusubirirwa na Donald Trump uherutse gutsinda ikigera cy'umukuru w'igihugu nyine ariwe Joe Biden. Ikigera kiwe ni Madame Kamala Harris, yagize ibyo ashikiriza ndetse by'umwihariko yagize n'ibyo avuga ku ngwano ihuza Uburusiya ndetse na Ukraine. Mwiriwe neza mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu, nsangwa kuri mwebwe mwese mutwumviriza umerereye irya nino, abatwumviriza muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mwese ndabahaye ikaze, mwese ndabahaye yambu, ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Abari mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Cibitoke, abari Bujumbura, abari Igitega, abari mu Muravya, abari mu bice bigiye bitandukanye mwese ku mitumba, ama province, ama ville, mu bisagara bigiye bitandukanye mwe mwese ndabahaye ikaze cyane. Abari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe babasha kumviriza ururimi rw'ikirundi n'Ikinyarwanda, mwese turabahaye yambu, turayambiye, turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Turabahaye ikaze kandi namwe mutwumviriza muri mu bihugu bya kure iyo ngiye ibwota amasimbi ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze cyane. Aruga mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza muri rusange. Ikaze kuri mwese, amakuru tuyatangurire by'umwihariko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Birasa naho by'umwihariko ibyo ari karabona ndetse n'ibyo amaze igihe ari karabona biriko biramujya ariko akabura uko yobigenza. Benshi nibajya umunwa ndetse nibanahengeshanya mu kwemeza neza yuko ngo ashobora kuzongera agafata imhoho ndetse akaboneza ishamba cane yuko atari ubwa mbere yo barigiyemo, mu nyuma yo kugaragaza neza yuko yifuza kuzocungura Uburundi ndetse akagira impinduka akora ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu myaka myinshi iheze CNDD-FDD iri ku butegetsi ari yirongoye Uburundi, by'umwihariko hariko haribonekeza ibibazo bidasanzwe. Nta gihe abarundi bigeze bajya mu gahinda ndetse n'amarira n'umubabaro nk'icyo barimo kino gihe. Ibi byose biriko biratuma by'umwihariko Evariste Ndayishimiye abo umutegetsi numero ya mbere ariko by'umwihariko aratera abarundi akababaro ndetse n'agahinda n'amarira bitigeze birabaho nk'uko byoma bigaragara. Abanyagihugu benshi bariko baridoga kuba rero bakomeje by'umwihariko gutega ubwoba n'ingwano zikomeje kwibonekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi hakaba hakomeje kugenda hagaragara n'ibindi bihe bigiye bitandukanye bituma by'umwihariko Evariste Ndayishimiye aboneka nk'umutegetsi adashaka kugira ibyo yotunganya mu Burundi, ahubwo akomeza kugaragara nk'umutegetsi yifuza kugira ibyo yironkera. Hari bamwe bavuga yuko rero by'umwihariko amahera aronka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aca aramufasha by'umwihariko mu bikorwa bya misi yose mu kuzamura amagorofa amwe namwe, by'umwihariko mu kugurura inyubako zimwe na zimwe ziremere cane canke amataje, ariko agaca by'umwihariko arabyubakira canga se agaca arabihereza abandi bantu mu rwego rwo kugira ngo bice biragaragara canga se byerekane yuko atari we ari muri ibyo bikorwa nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma biradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aratugeraho cyange akomeza kugenda aradusumira, akaba ashimangira ko bwana Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi biriko biraboneka yuko by'umwihariko adafise kuba yogira ahakura Uburundi canga se ngace arazahura Uburundi nk'uko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda hagaragara ibiziga bimwe na bimwe by'umwihariko bikomeje kugenda byibonekeza canga se bikomeje kugenda bigaragara, tunafatiye ku kiganiro duhejeje kubashikiriza mu masaha aheze, by'umwihariko hari umwe rero mu banywanyi b'ibiganiro byacu yatanze icyumviro cye, yaravuze ati by'umwihariko hari ibiziga bataye rero ku rubuga rw'ingwano muri Ngungu muri kino gitondo ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 2025, ubwo rero by'umwihariko bati izagera nga mu Burundi ite. Atatu ko tubashikiriza amakuru avuga yuko nga mu Burundi by'umwihariko tumaze kwakira amakuru akomeye cyane avuga ko by'umwihariko hari ibiziga bihejeje gushika nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bivuye nyine ngaha muri Kongo.
Izi ni inkuru ziriko ziratera akababaro n'agahinda abatari bakeya, benshi bariko barashavura. Amakuru akomeza kugenda aratugera rero avuga ko izi nkuru zamaze kugera no ku mushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa. Uyu nguyu arasanzwe arafatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi. Uyu nguyu yarabujijwe kwitoza mu matora yimirijwe mu bashinga amateka, aho yagirizwa kuba rero mu migambwe ibiri nyamara leta ubwayo ariyo rero by'umwariko yafashe ingingo yo kumwambura umugambwe yiwe, umugambwe wari ukomeye cyane nga mu Burundi uzwi nka Seneri Inyangamugayo, ndetse gushika ubu ngubu ukaba warashyizwe mu maboko ya Nestor gira uko ishaka nk'uko vyoma bigaragara. Uyu nguyu kandi by'umwariko yaraboneje by'umwariko kwinjira mu runani Burundi bwa bose rugizwe n'imigambwe igitandukanye irimo nka Sawanya Frodebu, Iprona ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye, ariko nabo baca baramwagiriza. Bivugwa ko rero by'umwariko byaraturutse by'umwariko ku bushakashatsi ndetse n'amatohoza yakozwe ku nzego zimwe nkuru z'igihugu zagiye zirafata ibyiyumviro by'abanyagihugu, maze basanga abanyagihugu benshi bararambiwe intwaro ya Variso Ndayishimiye cyane yuko atacyari karahindura mu mibereho yabo ndetse no mu buzima bwa misi yabo yose. Bamwe rero biragaragara yuko bari bafise intumbero yo kuzotora Kizigenza Agatogwasa. Binavuga ko kandi muri CNDD-FDD nayo rero harimwo bamwe benshi bifuza kuzotora abo bandi nk'uko vyuma bigaragara. Harafashwe ingingo rero yo kugerageza kumurabuza kugira ngo atazohirahira yitoza. Mu nyuma benshi by'umwariko baramusabye ko yo kwihangana, abandi baramusaba yuko rero yoboneza ishamba kugira ngo ace aratanguza ibikorwa byo kubohoza Uburundi mu nyuma yo ku Burundi buriko buragwa mu manga. Kuko vyoma bigaragara ntaho byabaye yuko rero by'umwariko Uburundi bufata ingingo yo gukena ku buryo rero bwofata abasoda bukajya kubarungika canke bukajya kubacuruza nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Honorable Kizigenza Agatogwasa yaravuze ko by'umwariko Uburundi bufise ibibazo biremere cyane imbere mu Burundi, ku buryo rero butaka bayufata iya mbere mu kujya gukemura ibibazo by'abandi kurenza ibyabo nabo rero by'umwariko batashoboye kuba bo bikemura. Yarafatiye ku ijambo rya President Variso Ndayishimiye, yaravuze ko mu gihe by'umwariko inzu y'umuturanyi ihiye by'umwariko uca urajya kumufasha mu kuyizimya kugira ngo nawe azace aragufasha. Ariko kandi witegereje ibibera nga muri Kongo n'ibibera mu Burundi byose urana yuko yo ata kimwe byose ni kimwe, kuko vyama bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira Kizigenza Honorable Agatogwasa yashimangiye yuko by'umwariko ibiriko birakogwa n'indongozi nkuru z'u Burundi ndetse n'ibiriko birakogwa by'umwariko bizoca birabagaruka. Yaravuze yuko amaraso y'abana b'abarundi ariko arameneka nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atacyo bagwanira kigaragara, atari igihugu cabo bariko baragwanira by'umwariko ayo maraso azoca arababazwa. Ndetse yaravuze yuko by'umwariko buri muntu wese by'umwariko isi ifise ibyiriko iramutegurira. Aya ni amajambo yari yuzuyemo umubabaro ndetse n'agahinda mu kiganiro yegeranye by'umwariko nimwe mu maradiyo mpuzamahanga nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugerera, aravuga yuko kugeza ubu ngubu atacyo akiri kuhatinya. Aravuga yuko by'umwariko icyo yiteguriye ari ukubohora Uburundi mu nzira zose bizocamo, zaba inzira nziza canke zibi. Arivuze yuko intumbero yiwe ari ukubohora Uburundi, ntawuzi inzira azocamo, cyane yuko ngo yarasanzwe ari umwe mu basoda baremereye cyane bo muri FRN, yarasanzwe anabarongoye nk'uko bizoma bigaragara. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko ashobora gutanguza urundi rugamba ruremereye cyane by'umwariko urugamba rugendanye no kubohora cyangwa se kubohoza Uburundi, mu nyuma ko benshi bavuga ko Uburundi buri mu manga ndetse bukomeje kugenda burahura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke by'umwariko kubikomeje kugenda biravugwa nanone by'umwariko bikomeje kugenda biravugwa cyane by'umwariko ku makuru akomeje kugenda aravugwa na President Joe Biden asanzwe ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ngo yaritegura by'umwariko gusohoka mu biro bya White House akabisigira uwo y'ubundi yagiye harasimbura President Donald Trump yamaze gutsinda amatora mu mwaka uheze, ahigitse by'umwariko icyegera cy'umukuru wa Joe Biden Madame Kamala Harris nk'uko vyoma bigaragara. Mu nyuma yuko akomeje kugenda hagaragara byinshi ku rubuga rw'imigwano ihuza Uburusiya ndetse na Ukraine, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zari zimaze zirafatiye runini igihugu ca Ukraine muri izi ngwano. Hari byinshi rero byamaze kugenda by'umwariko biratangazwa
cane cane byamaze gutangazwa mu gihe yari asanzwe arafise ukuboko kunini mu bikorwa bigendanye no gufasha igisoda ca Ukraine agiye gutanga imihoho canga se agiye kubisa undi udafise uwo mutima nk'uko vyoma bigaragara. Mwijambo ryiwe yaraye rero ashikirije kubijanye na politike mpuzamakungu yiwe, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azosezera mu ndwi iza rero arayahagiza by'umwihariko umugambi wiwe wo gushigikira by'umwihariko Ukraine mu ngwano yayo yo kwivuna Uburusiya nk'uko vyuma bigaragara. Muri ijambo ryiwe aragira ati igihe Putin yatera Ukraine yibaza ko rero yari gushobora gufata rero Kiev mu misi by'umwihariko ibiri gusa by'umwihariko iri kurushi, ariko kandi ukuri nuko kuva ingwano itanguye ninje by'umwihariko ngenyine nashitse ku mugwa mukuru rero Kiev, siwe Putin ntiyigeze ahashika iyumvire ibingibi nyene. Rwari urugendo rurerure hagati ya gari ya moshi, ariko ninjewe by'umwihariko ninjye mugaba w'ingabo ngenyine rero nashitse mu karere k'intambara katari mu minwe y'ingabo za Amerika nk'uko vyoma bigaragara. Perezida Joe Biden yarashitse ku mugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine Kiev muri Ruhuma 2023 haciye hafi umwaka umwe rero Uburusiya butanguje ingwano ku gihugu cose ca Ukraine. Avuga ko urugendo rero rukiri rurerure, ariko kandi ko Amerika ifatanyije n'inshuti zayo bashobora rero kubuza Putin gushika ku ntego yarafise nk'uko vyoma bigaragara. Ati twarafashije Ukraine rwose guhagarika Putin inyuma y'imyaka hafi 3 ubungubu Putin yarananiwe ndetse no gushika ku ntego nimwe nyamukuru yari afise, akaba atanguye kwifashisha abandi basoda bamwe na bamwe. Ntiyashoboye kwiganzira by'umwihariko Ukraine, ntiyashoboye gusambura ubumwe rero bwa OTAN, kandi by'umwihariko ntiyanashoboye kwigarurira ubutaka bunini cyane, ariko kandi igikorwa ntikirarangira, ntidushobora rero kugihagarika ngaha ngo duce turarumira. Ati twarashoboye gushika hamwe rero ibihumbi 15 mu gushigikira Ukraine, atari Uburaya gusa ariko kandi no ku mugabane wa Buraya by'umwihariko ku nshuro ya mbere, kubera byari ngombwa rero ko ivyo bihugu bimenya rero ko ibiriko bibera muri Ukraine biraraba nabyo rero nyine bica biragira icyo bikora. Perezida Biden aragaruka ku mfashanyo y'ibigwanisho ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare leta yiwe yahaye Ukraine, akishimira ko rero byashoboye gutuma rero iki gihugu kibandanya urugamba rwo kwivuna igihugu c'Uburusiya. Ati twaratanze ibikoresho byo kwivuna ibitero byo mu kirere, amasasu atari makeya, turafata ibihano by'umwihariko bitari bikeya kugira ngo Ukraine ibandanye urugamba. Ubu ngubu Uburusiya buri mu ngorane ndetse zo gusubiriza rero ibyo butakaza ku rubuga rw'intambara, haba mu bikoresho bya gisirikare canga se mu bagwanyi mu gihe rero ifaranga ryabo by'umwihariko riri ku ngorane zidasanzwe nk'uko vyoma bigaragara. Perezida Biden aravuga ko yashitse ku ntego ziwe zibiri yarafise igihe Putin yatanguzaga intambara, nazo rero nk'uko abivuga mu ijambo ryiwe zikaba zari ugushira hamwe rero by'umwihariko amakungu, tugakingira Ukraine hamwe rero no kuzibira kugira ngo ntihaduke intambara ya nucleaire hagati y'ibihugu bibiri rutura by'umwihariko bya nucleaire. Arangiza ijambo ryiwe rero kuri Ukraine avuga ko rero ivyo yakoze bizotuma intwaro yimirije ishobora kubandanya ishigikira Ukraine. Uno musi by'umwihariko Ukraine iracijenga nk'igihugu rero cicukiye, kandi kikaba gifise n'ikizere cya kazoza keza. Twarubatse by'umwihariko urushinge umushinge w'ubutegetsi buri imbere kugira ngo bushobore gukingira kazoza k'abanyagihugu ba Ukraine. Kuva ku igenekerezo rya 20 mu Republika Donald Trump yitezwe by'umwihariko gushikirizwa amabanga nk'umukuru w'igihugu mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe yamaze kwerekana ko rero afise intego zitandukanye ku bijyanye n'intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Bwana Trump avuga ko azokwihutira kugarukana amahoro, kandi akaba yiteguriye kuja mu biganiro na Perezida Putin w'Uburusiya nk'uko vyoma bigaragara, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nk'uko bivugwa n'ikigo Kieri Institute for World Economics. Kuva intambara by'umwihariko mu gihugu cose itanguye gushika muri gitugutu 2024, imfashanyo Amerika yari imaze kurungikira Kiev yarenga miliyaridi
$88 z'amadolari y'abanyamerika mu gihe Ukraine yaronse canga se by'umwihariko yategerezwa kuronswa imiliyaridi z'ababa 123 z'amadolari zivuye i Buraya. Abarepublikani benshi baranegura ingingo ya Biden yo kurongekera Ukraine igipfyo cy'imfashanyo, bakamwagiriza ko rero yatumye ibintu byunyuka muri iyi ntambara. Bavuga ko rero by'umwihariko yahatswe guteza intambara ya gatatu y'isi yose. Bamwe rero mu bahinga ba Ukraine nabo rero kandi by'umwihariko mu burengero bo by'umwihariko babona ukundi, bakemeza ko rero Biden yerekanye ukwiyubara cyane by'umwihariko ko by'umwihariko kubera yatinya guteza intambara itaziguye n'Uburusiya itarungikiye by'umwihariko Kiev imfashanyo yose igisirikare yari kenyewe mu gihe nyacyo. Abashigikiye politike yiwe by'umwihariko bavuga ko ingingo yari yose ya mission Brecha White House yo kurungikira igisirikare ca Ukraine ibigwanisha by'umwihariko bishasha byaba ibyaha ibikoho bya muzinga byo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa HIMARS, ibimodoka bitamenwa n'amasasu asanzwe, indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 yama igihe kirekire kugira ngo by'umwihariko ije mu ngiro nkuko byoma bigaragara. Ni urugamba kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bivugwa ko rukomeje by'umwihariko kugaragaramo icyo twakwita by'umwihariko icyo twakwita by'umwihariko ingorane nyinshi cyane nkuko byoma bigaragara. Abakurikiranira hafi baravuga ko usibye ko rero Uburusiya bukomeje kugera nabwo bugogwa no kutabona umubare uhagije w'abasoda bashobora kurwana. Biravuga ko by'umwihariko hari abasoda bamwe na bamwe biganjemo abo muri Korea ya ruguru bari bamaze kumenyera kugwanisha ibikoresho by'ubuhinga bwa none, ariko gushika ubu ngubu rero bakaba bariko baragogwa no kuba by'umwihariko bashobora kuba botanguza canga se bashobora kuba bogwanisha by'umwihariko canga se bogwanira mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bice birimo nk'imisozi nkuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru yo maradusomera. Namenyesheje ubutumwa rero President Vladimir Zelensky arongoye Ukraine aherutse gushira habona yerekana ndetse anatangaza bimwe rero mu byakomeje kugenda biragaragara ku rubuga rw'ingwano, aho hari abasoda bamwe na bamwe biganjemo abashika muri babiri bo muri Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un bamaze gufatirwa muri zino ngwano. Bashimire ko bana nanjye dusubira mu masaha ari imbere.